Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muba muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Ahari amakuru tuza kugaruka hanene ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ku mushinga amateka gatorwasa kuri barongoye umugambwe seneri kuko muri kano kanya ariko aragabishwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ko nawe ari mu bazobazwa ku nkurikizo z'urwandiko rwanditswe na Leonce Ngendakumana. Ibi biri muri uru rwandiko rutewe ko umukono n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse. Muti imvo n'imvano ni yahe? Ibi vyatanguye umushinga amateka Leonce Ngendakumana yandikira abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko no mu bindi bihugu vya Afrika bigize imiryango itandukanye na mu mashiramwe mpuzamakungu abamenyesha ko kuva mu mwaka wa 2005 umugambwe CNDD-FDD ugiye ku butegetsi cane mu mwaka wa 2015 waho nyanza amasezerano yi Arusha. Muti agatorwasa aragarukamwe gute? Agatorwasa niwe tuza kugaruka ko mwidonido yano makuru kuko ikete ry'umushikiranganje Martin Niteretse n'ubundi ari we ririkorera doma ko urutoke. Nako kandi ku rubuga X rw'umugambwe seneri naho tuhasanga ivyanditswe n'uburongo ko uburongozi mfata kibanza bwabo bumenyesheje yuko ivy'uru rwandiko vyega umushinga amateka gatorwasa gusa kuko yanakowe mu burongozi bw'uyu mugambwe seneri. Iyi niyo nkuru iriko iciye ku masonga aho bakumbuga ngurukana bumenye ndetse na bimwe mu bimenyesha makuru vyandikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aho nubundi Rwasa ariko aragabishwa kuzokwemanga inkurikizo zose zizova mu kwiyunga ninani zivuga ko ziharanira amasezerano ya Arusha. Kuko nabibabwiye kandi nza kubigaruka ko mwidonido yano makuru abanyepolitike ku giti cabo amashirahamwe yigenga barandikira urwandiko abakuru b'ibihugu vy'akarere harimo President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, umunyamabanga wa EAC, umukuru w'ubumwe bwa Buraya, aho basavye ko vyihuta yuko amakungu agarukira amasezerano ya Arusha. Amasezerano izona nizivuga ko yagiye arahonyangwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD na cane aho umuhisi Petero Nkurunziza yitoreje ikiringo ca gatatu. Urwo runani ruvuga ko cari gitandukanye n'amategeko hamwe n'ibwirizwa shingiro rya leta y'u Burundi. Amajwi menshi kuri ubu aturuka mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ariko aradoma urutoke ku mushinga amateka agatorwasa. Bamwe bati vyabuze rwose ubuho seneri agatorwasa yagirizwa gukorana n'imihari y'iterabwoba. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nano makuru dushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu mukunda muri benshi cyane Muhuza TV. Mwakaze mwidonido yano makuru. Nilako kandi kuri uru rutonde rw'imigambwe n'imihari ya politike iri iherekeza ikete rya Leonce Ngendakumana hariho Sefor Arusha, seneri, MAP Burundi, UPD Zigamibanga ndetse na Opona itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikete ry'umushikiranganje Martin Niteretse ryo kwigenekerezo 17/0 uyu mwaka wa 2024 kuri agatorwasa umukuru wa seneri rigira riti: mukuru w'umugambwe seneri ukana userukira imbere y'amategeko kwigenekerezo ya 2/0 uyu mwaka wa 2024 Honorable Leonce Ngendakumana yarandikiye abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibindi bihugu bene abatwara amashiramwe mpuzamakungu abikora yiyita intumwa y'ishiramwe ritazwi ryitwa Cadre d'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Iryo kete riherekezwa n'urutonde rw'imigambwe n'amashiramwe ya politika agize iryo shiramwe riharanira gusubiza iteka amasezerano ya Arusha. Muri urwo rutonde twasanzemwe umugambwe seneri
Kubw'ivyo umugambwe SNL n'abawuserukira imbere y'amategeko bategerezwa kwemera inkurikizi zo kwifatanya n'imirwi y'iterabwoba igize iryo shirahamwe ritazwi n'amategeko. Nako kandi iryo kete rya Martin Niteretse ryahawe igopi umushikiranganje w'ubutungane, umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, umuyobozi mukuru w'igipolisi n'abandi bategetsi bakomeye cyane muri iki gihugu c'u Burundi. Benshi mu bibazo bariko baribaza usomye iri kete, ikete ryanditswe na Leonce Ngendakumana, ariko buno butumwa bwarongekiwe agatorwa suti kubera iki. Ikibazo kigira kabiri niko iryo kete riravuga SNL mu rutonde rw'abagize iryo shirahamwe riharaniraga gusubiza iteka amasezerano ya Arusha, ariko nta na hamwe hari umukono wa Agatorwasa. Kubera iki umushikiranganje Martin Niteretse atatumye ko Agatorwasa ngo abanza mubaze ko vy'ukuri SNL arongoye irimwo muri iryo shirahamwe? Kubera iki Martin Niteretse yihutiye kumenyesha ko himirije ibihano bikomeye atanumvirije SNL? Ikibazo kigira gatatu, leta y'u Burundi nta rutonde rigera ishiraho rwerekana amashirahamwe n'imigambwe rwita imirwi y'iterabwoba. None umurundi araheza akamenya gute abo kizira kuvugana, kuja hamwe canke kwandikira hamwe ikintu gisaba ineza y'igihugu? Ese ni bande mu bagize iryo shirahamwe riharanira gusubiza iteka amasezerano ya Arusha leta Ndayishimiye isanzwe ifata nk'imirwi y'iterabwoba? Ikibazo kigira kane, mbega ni ryari umuntu yagirizwa kwifatanya n'imirwi y'iterabwoba mu gihe ata mugambi na muto yabasangiye ujanye n'ibikorwa vy'iterabwoba? Ese gusaba ko amasezerano ya Arusha asubizwa iteka coba gifatwa mu Burundi nk'igikorwa c'iterabwoba? Ikibazo kigira gatanu, ese ubwo ntakenewe itegeko ritomora neza mu Burundi ibikorwa vyitwa ivy'iterabwoba ku buryo umurundi wese azoheza akavyirinda? None umushikiranganje wese azoza aravyuka yadukana ivyo we yita ibikorwa vy'iterabwoba? Ikibazo kigira gatandatu, mu nyuma tukagaruka no ku nyinshi itomoye. Se mbega abakuru b'ibihugu bandikiwe iryo kete nabo nyene bafata ko ico ari igikorwa c'iterabwoba gikwiriye kugwanywa mu karere? Kw'iterabwoba rigwanywa mw'isi hose, leta y'u Burundi yoba igiye gusaba amakungu kugwanya iterabwoba rivuye muri iryo kete? Bamwe bati inyendamuvano ya Niyogo. Mu Kirundi bavuga ko inyendamuvano ya Niyogo yarikiye mu ntege ngo wicare meneke uhaguruke meneke. Ubu ni igiki umugambwe SNL woba usigaje urekuriwe mu Burundi? Kuva hari abanywanyi bakeyi b'uwo mugambwe bandikiye umushikiranganje Martin Niteretse ko batemera Agatorwasa, ibikorwa vyose vy'umugambwe vyarahagaritswe, ingoro z'umugambwe zirabomorwa, nta matohoza akurikira, ahubwo umukuru wa CNDD FDD aca binsiguro yitwengera. Umukuru w'igihugu nawe nuko. Abanywanyi ba SNL hirya no hino mu gihugu babandanya guhagarikwa ku bintu bidafashe. SNL ni umugambwe ugira kabiri mu gihugu, ni kizigenza w'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Icitwa demokarasi ntikibaho mu gihugu kitagira umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi ufise ubutegetsi. N'umugambwe ufise ubutegetsi murantunge. Mu bihugu demokarasi ikomeye, abategetsi ntibarekuriwe kwivanga na gato mu bikorwa vy'umugambwe batavuga rumwe. Iyo ata mpande zibiri za politike zikomeye ziboneka ko zihiganwa kandi zigahabwa ububasha bungana, umunyagihugu nta mahitamwe aba agifise, demokarasi ntiba ikiriho. Bamwe bati ikiboneka co nuko intumbero ya leta ya CNDD FDD ari uko amatora y'umwaka w'2025 azogera SNL itakira umugambwe uhagaze, Agatorwasa atagifise umwidegemvyo. Ubu bwoba bwose bwa CNDD FDD bwoba buva kuki? Koko bano bantu bahora batsinda amatora, ni gute woba uzi kushigikiwe n'abanyagihugu benshi ariko ukabuzwa amahoro n'umugambwe utakirekuriwe no gukora amanama? Hagati aho umugambwe Frodebu wamaze gutangaza ko ivyanditswe na Leonce Ngendakumana bitaraba uwo mugambwe nk'uko vyashizwe ahabona mu kanya gatoyi gaheze. Umugambwe Sahwanya Frodebu witandukanyije na Leonce Ngendakumana ku rwandiko yateye ku mukono mw'izina ry'abashigikiye ico bise cadre d'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la conciliation.
Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Frodebu akamenyesha ko nabo basomye mu bandi bijanye n'urwandiko abanyepolitike batandukanye bavuga ko bahagarariye amasezerano yarusha bandikiye abakuru b'amareta bayasi n'abajejwe amashiramwe mpuzamakungu. Uru rwandiko rukaba mbere rwaratewe ku mukono na Leonce Ngendakumana asanzwe ari mu mugambwe wandadaye. Patrick Nkurunziza akamenyesha ko uwo mugambwe atagikoma wateye kuri urwo rwandiko kandi ko ibiri muri urwo rwandiko bitabaraba. Twibutse ko n'ubundi ibi vyose bishizwe ku mutwe wa Agatogwasa mu gihe bamwe bavuga ko umugambwe CNDD-FDD woba ufise ubwoba bwinshi cyane ku bizova mu matora. Nako kandi muri iri kete naho Leonce Ngendakumana ari mururu ari ku isonga ry'urwo rwandiko avuga ko hari urunani naserukira rwitwa mu gifaransa cadre de d'action pour la réhabilitation d'accord d'Arusha pour la paix et la conciliation au Burundi. Mu migwi ya politiki yurikiye muri urwo runani yego urupapuro rufatanije kuri urwo rwandiko harimwo umugambwe SNL. Aha rero niho umushikiranganje mu byo bijejwe harimo intwaro hagati mu gihugu terambere rusange n'umutekano nabwo bwasohoye urwandiko rugabisha umugambwe SNL n'ubuserukizi bwawo imbere y'amategeko ko bazobazwa ko kunkurikiza zizova kuri urwo rwandiko rw'urunani canke rw'abashira hamwe n'abagira iterabwoba bari muri uwo mugwi. Ivyo vyagiye habona mu ntango z'uno mwaka igenekerezo ya 2/0 uyu mwaka wa 2024 aho basaba abarundi ko boshigikira Uburundi mu kwitegura amatora meza azokurikira daho nyanga amasezerano y'Arusha mu gutsimbataza amahoro umutekano demokrasi n'ubutungane bubereye kuri bose. Tubibutse ko vyatanguye umushinga amateka Leonce Ngendakumana yandikira abakuru b'ibihugu nk'uko nababwiye abamenyesha ko kuva mu mwaka wa 2005 umugambwe CNDD-FDD ugiye ku butegetsi na cane mu mwaka wa 2015 wahonyanze amasezerano y'Arusha. Ibi biri mu rwandiko rwatewe ko umukono Martin Niteretse arwandikira Agatorwasa ku munsi w'ejo heze igenekerezo y'17 0 uyu mwaka wa 2023 ni mugiye ku rubuga X rw'umugambwe SNL naho tuhasanga ivyanditswe ku burongozi mfata kibanza bwabo bumenyesheje yuko ivy'urwo rwandiko vyega umushinga amateka Agatorwasa gusa kuko yanakuwe mu burongozi bw'uyu mugambwe SNL nkuko vyanditswe na wa murwi w'abantu 10 batangaje ko Agatorwasa atakiri mu burongozi bw'uyu mugambwe SNL nga mu gihugu c'u Burundi. Aya niyo makuru yaragezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza kandi no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure no Muhuza TV Imana ibahezagire.